Yes, amabibi na mabwana, ni jewe nyine nongeye kugaruka wa mukunzi wanyu, wa mukunzi wacu, hano ni kuri Burundi Heroes TV. Sinzi ko ibintu tugiye kuganira muri kano kanya biza kuba bifise impact kuri wewe, bifise ico byo kumarira kuri wewe, yani ndavuga bifise akamaro kuri wewe. Sinzi ko biza kukubabaza, sinzi ko biza kukuryohera, ariko ico ngiye kuvuga ndibaza ko nako nawe wogitira ko attention ukumviriza icari ico ngiye kukubwira. Ngiye kuvuga iki? Ngiye kuvuga which about love. Ngiye kuvuga ikintu kijanye n'urukundo. Ngiye kuvuga ikintu kijanye n'urukundo. Iyo mvuze urukundo umengo byose nabimaze, mpije kuvuga ibintu byose nipfuza, mpije kuvuga ibintu byose nipfuza mu majambo make mvuze ijambo urukundo. No, ijambo urukundo ntabwo bisigura ko byose mpije kubimara, mpije kubivuga. Oya, kubera ko ibintu ngiye kuvuga ni ibintu utariyumvira na gatoya. Yani tugiye guhagarara ku kuntu abantu bamwe bamwe mu rukundo babaho nabi. Numibaza ko ari impamvu yahe mu rukundo abantu bamwe bashobora kuba bobayeho nabi cyangwa se bafatwa nabi. Ariko iki kintu nibaza ko mutaraciyumvira ko neza. Igituma mu rukundo tubayeho nabi bamwe si twese. Igituma abantu bamwe mu rukundo babayeho nabi nugerageza kuyumvira ni gaki ibintu bidahuje ibitsina cyangwa se bidahuje kategori, bidahuje basi ibintu byose bisabwa ko bidahuje, nk'akarorero umuhungu ku muhungu cyangwa umukobwa ku mukobwa. Ivyo bintu ni gake bizokwigira bihuza. Niyo bihuje n'ubuntu bw'Imana cyangwa se amasengesho cyangwa kwihangana. Niyo vuze amasengesho ncakindi nyene kigaruka ku buntu bw'Imana. Kwihangana nabwo bya bintu navyo nyene bigaruka ku buntu bw'Imana, kuko nta muntu yihangana bitava ku Mana. Ndavuga kuri iki kintu uti kubera iki abantu tuja mu rukundo rimwe na rimwe usanga tubabazwa. Ndavuga bari mu rukundo muri kino gihe kubera jewe ntuzi ko ndiyo canke ntariyo. Iki rero nawe ngiye kukikubwira ntazi kuriyo canke utariyo, ariko ikibazo mfise kiza kukuryohera. Namba kikuryohera canke kitakuryohera, fata umwanya uciyumvireko. Si ibintu byose nzoze ndavuga ngaha kuri no rubuga ngo ubipratique, no, kubera ko nanje sindabigirako. Mbanzanye kugira ngo tushobora twogira twokora deba, tumenye Heroes mu rukundo ninde, intwari mu rukundo ninde. Niyo mpamvu ngaha turi kuri Burundi Heroes TV. Utarakora subscribe hano hantu urikura déconner, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Urikora toxique, urikora uburozi. Utarakora subscribe urikora uburozi, nakwemeze nze kurikora uburozi. So none wewe wibaza ngo ni kubera iki namba uri umuhungu uriko urafatwa nabi mu rukundo, uriko ufatwa nabi n'umukobwa, namba uri umukobwa uriko ufatwa nabi mu rukundo n'umuhungu. Nagiye kwiyumvira sanga ko igitoro ugisize mu amazi ukacushira mu moto, iyo moto iragenda, nibyashika ikagenda igira ikibazo ki mu nyuma. Abantu batwara ama moto baca babimenya. Ndiko naragerageza dufatire kuri kategori y'ibintu umuntu wese basanzwe agira ante akoreramo. Abantu batwara ama moto iyo ufashe amazi ukavanga n'igitoro, urabona ukuntu bice bigenda, urabona suite ya réservoir ikiba, urabona ikibazo cy'iyo moto yawe kigira. Reka dufatire ku mazi n'amavuta. Mbega ku bantu basanzwe bateka, les cuisiniers, iyo ufashe amazi ukavanga n'amavuta ukacushira mu isafuriya bice bigenda gute? Haca habiya inkurikizi. Ivyo bintu canka amazi yonyine ukayavanga n'amavuta ukayashira ahantu, amavuta aremera akabona n'amazi, amazi aremera akabona n'amavuta. Ico ni ikintu ugiye kwiyumvira. Uzoraba amata, ikirahure c'amata ugishiremo amazi makeya gusa, ukirikura yanwa uzobona ubunyweye ko rimwe itama rya kabiri ukacura mu kirahuri, uzobona kama mu Kirundi bavuga umudororomvyo, sinzi ko ari umudororomvyo. Uzobona uturongorongo ku kirahuri bigaragaza ko amazi agizene avance, ko amata agizene avance. Rero nje kuri kumega nkuba, les électriciens. Est-ce que quand tu es en train de voir quelque chose en rapport avec votre profession, ndavuga kuri les fils ikunsinga mukoresha, iyo muriko murakoresha ziya nsinga mugafata kama ni positif na negatif mukabihuza, harimo umuyaga nkuba, kuko umuyaga nkuba dusuppose ko ari ubuzima ku muntu, hama urya rutsinga ari umuntu afise ubuzima. No kuvuga urutsinga rurimo umuyaga nkuba ukabihuza bivyara iki? Yes, ko na circuit namba ntihenze, hacaza ikintu citwa circuit. None wibaza ko circuit yaje kubera iki? Nugo rutsinga ruri mu muyaga nkuba wa positif uhuje n'urutsinga ruri mu muyaga nkuba wande rwa negative.
uravye nabi vyari ikintu giturika. Ivyo bintu muzobirabe neza, muzobitire ko attention, mwiyumvire mbega kubera iki bimeze uko, kubera iki vyabayeho uko, nayo mpamvu uza gutahura mbega ni kubera iki iyo ngiye mu rukundo n'umukobwa canke iyo ngiye mu rukundo n'umuhungu mbabazwa, mba nuvume ngo ndi jene, mba nuvume ngo ndiko ndababara. Ariko sindaguhanurira kuba umutinganyi, no, sindaguhanurira kuba umutinganyi, je n'aime pas ça, kandi sindiko ndavuga ivyo. Hari ikintu nahereye ko mvuga, bisaba ko ubuntu bw'Imana bukubako, nako kwihangana, kwihangana kuva ku buntu bw'Imana. Rero uraja ngaho ugiye mu rukundo, wararusengeye ko ibintu byose bitagira Imana nta buzima bigira. Urutsinga rutarimo umuyaga nkuba nta matara gwatsa. None ushaka kwaka gute mu rukundo utari mu Imana? Reka duhagarare kwaka kantu, sinzi kusenga cyangwa udasenga. Ushaka guhagarara mu rukundo gute utasengeye uwo mubana mu rukundo? Which means that uwo muri kumwe mu rukundo n'Imana ntimwemera. Bitavuze ko Imana ishobora kukureka mugahura n'umuntu mukabana mukabaho mu buzima novuga mu buzima bubi, kubera ko kwisi nta muntu abaho mu buzima bwiza 100%. Ariko Imana ashobora kuba yo kureka ukaba mu buzima bubi utandukanye n'ubwo wigeze kububaho cyangwa se bw'abandi babayemo. Kubera iki abasenzi ngabo baca babitahura byinshi. Duko ndashira mu kuntu ko gusenga, kubera ko iyo hataba Imana ntabwo ubumbona ngaha. Trepe wanje ntabwo ibihagaze ngaha, nayiteretse ko naga telefone kanje, nanje ubwanje ntabwo mba mpagaze ngaha, mba ni mu bindi bintu. Iyo hatabaho Imana, kubera ko abantu reka ntuje muri byinshi, turi kuri deba y'urukundo. Nako ndavuga ko buri kintu cyose iyo gihuje, bitari bisanzwe byo uhura, bivyara ikindi kintu swate kibi canke un peu bon. Ni gake usanga biri bonne à 100%, un peu bon. Je sais pourquoi je dis ça, kubera ko nabahaye n'uburorero, nabahaye aba electricien kubera ko urutsinga rwa positif ruhuye na negatif bice bivyara circuit, sivyo? Kubera ki amazi bidakunda ko avangwa à 100% n'amavuta, kubera ki igitoro ugishizemo amazi bagishira mu moto canke mu modoka, ibishoboka byo byaza ikibazo ku modoka yawe. Bitavuze ko hari imodoka twumvise bakoranye ubuhanga, bashizemo igitoro cyonyene zirakagenda. Tukavuga ko hariho n'izindi modoka bakoze bashizemo amazi yonyene akagenda. Ibyo byose birabaho, ariko kubera amazi n'igitoro babivanze bishobora kuba cyo ikibazo. Canza kuri runo rugero, kubera iki iyo uri kumwe n'umuhungu mugenzi wawe mushobora kuba mushwana rimwe kabiri ugasubira movement, ugasubira yani kublaga gutera inkuru uko bisanzwe, yakosa ntasubiye kubyibuka, ibiki byose namba yaraguheraniye ntusubiye no kubyibuka ko aguheraniye, ukaza kubyibuka mu mwanya wacu. Ariko iyo muri mu rukundo n'umukobwa, ndabivuze ku bahungu no ku bakobwa niko biza kumera, apa baca mu bishya contraire, cyo mvuga ati ibintu bibaye ku bahungu katubishire ku bakobwa. Umukobwa mugenzi wawe nivyo ari abakobwa bafise jealous, sinzi kari jealous cyangwa jealous, bitwana n'ukuntu upronounce icyongereza cyawe cyangwa se ubwo rurimi sinzi. Iyo uhuye n'umukobwa mugenzi wawe mugashwa na rimwe kabiri, usanga ukiye mwasuye guhura kandi mu muyaga neza. Ariko iyo mushwa, iyo reka nje kuri aba bantu bafise aba ex wawe muyaga gute? Sabato Peter ni umukomedi, sinzi ko ari umukomedi, reka ndamufate mu content creator wo muri Tanzania. Niwe yavuze ati niba watandukana n'umukunzi wawe kizire ko mutandukana mu mahoro. Mutandukana mu mahoro gute? Iyo mutandukanye mu mahoro bisigura muracakundana, bandanya mukundana. Rero ko namba mudatandukanye mu mahoro, wanashiramo ishavu kazi ivyo bintu nibigende mu mahoro. Shiramo ishavu kubunyo n'undi munsi ntazo kurondera undi mukunzi mukundana by'ukuri, ex wo ntasubiye kuprofita. Muba bagenzi bisanzwe, ariko ntimusubiye kubana mu mahoro. Mugibe mutandukaniye ko na ex wawe. Woni Sabato Peter yabivuze, nawe uvuga iki kubijyanye n'urukundo? Muri ko murakurikirana Burundi Heroes TV,
nkuko nyene musanzwe mubizi, nkuko nyene musanzwe mubimenyereye, tugiye kuza turaba content y'ibintu nk'ibi nyene. Iyi ni episode ya mbere y'urukundo. Mbega urukundo kubera iki ubabazwa mu rukundo?